tumaze turiko turiga amajambo avuga amategeko y'iki y'ubwami, amategeko y'ubwami. Twabonye muri uyu mugabo yafashe urugendo asiga abantu bangahe? Abasigaye iterano zingahe? Zitandatu. Urubyiru umwe yamuhaye zitanu, ubundi zibiri, ubundi imwe. Bivuga ko zarunanye zishimwe cyane. Babiri bagize gute? Barizeye, barakora, barazana n'inyungu. Yesu ashimwe cyane. Hama twavuze ko itarantu, twavuze ko uyu mugani usobanura ubuzima bwacu bwa misi yose twama ducamo. Iyo uri kurasoma Bibiliya ijambo ry'Imana, ukwiye kumenya icyo ijambo ry'Imana rivuga mu Kristo. Haleluya. Iyo utarose isobanuro, hari abavyeyi babaze mbega umuntu ubona usomye ko nawe utahura n'iki, kuko abantu bishwa ko no kutamenya ijambo ry'Imana bagaca baherwa n'abantu bafise inyigisho z'amadependente zituma ubuzima bwabo budakura. Haleluya. Twabonye ko itara risobanura ubushobozi Imana yaduhaye, ububasha Imana yaduhaye. Itarantu isobanura umwanya Imana yaduhaye, isobanura ubutunzi Imana yaduhaye. Kandi twabonye ko itegeko rya mbere ry'ubwami ari iki? Abari ngaha munyibutse ko ari iki? Ukwizera. Yesu ashimwe cyane. Itegeko rya mbere ry'ubwami ni ukwizera. Aba bantu barabwiwe bashobora gute? Barizera. Twabonye intambuko ya kabiri ko ari iki? Bace baja gukora. Ntabwo baryamitse itarantu bagiye kwidandaza bazana inyungu. Ya gatatu twabonye ko ari iki? Gutanga. Yesu ashimwe cyane. Irya kane tugiye kurangiriza ko ivuga ngo ihishurirwa. Itegeko rya kane ry'ubwami, ihishurirwa. Barya abantu barahishuriwe. Nababwiye yuko hari itandukaniro ry'indoto no guhishurirwa. Guhishurirwa nibwo buzima bwawe. Urashobora kuba udandaza itomati, ariko ukajya Imana ikakubwira ati wewe ntabwo uri mu badandaza itomati, wowe ugiye kuzorangura ibirato. Ucureka itomati ukaja kurangura iki? Ishyurwa mu bisanzwe nibwo buzima bw'umuntu. Iyo umuntu abuze ishyurirwa bisha byononekara byose. Badusomere abasomyi beza kugira ngo dufate umwanya mwiza. Nasaza abantu bariko barahimbaza Imana, numva ndaryoye, none twosha twibandanyiriza. Ariko ndavuga ijambo rirakenewe mu izina rya Yesu. Habakuki igice cya kabiri ku murongo wa mbere. Habakuki igice cya kabiri ku murongo wa mbere. N'Abanyefeso 1:17. Wageze muri Habakuki yihute. Abanyefeso 1:17-19. Ariko hano twariko turasoma cyane hari muri Matayo 25 igice umurongo wa 14-30 havuga inkuru z'aba abantu bahawe itarantu. Tuvuga amategeko y'ubwami. Wahageze? Habakuki wahageze? Wahageze Habakuki? Akira basi igice cya kabiri ku murongo wa mbere. Habakuki igice cya kabiri umurongo wa mbere. Nzohagarara ngavye. Ni Bibiliya vise. Iyo bahinduye ntacyo. Okay, nta kibazo. Nzohagarara ngavye ku munara guteramirako. Ngo nico kimwe ariko nzohagarara ngavye ku munara oguteramirako. Ya indi yakerevuga ngo higa yemu wo gushibamako. Nkenguze ndabe. Ngo nzohagarara ngavye cyangwa nshibamye ngire gute? Nkenguze ndabe. Ico ari bumbarire. Nico ndi bumwishure. Kuvyamaganya yanje. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahabwa icyubahiro. Iyo turi mu bibazo, tukaba turi mu ngorane, ariko tukaba dufise ishurirwa, uwaduhamagaye aratuburira kandi akatubarira. Ariko iyo uri mu bibazo
udafise ihishurirwa ucupfira mu bibazo. Iyo umuntu afise ihishurirwa, nyumviriza shengero, iyo umuntu afise vision, nubwo yoca mu bibazo, kuko abazi ico Imana yamubwiye, aguma ateze kumva ijwi ry'uwamuhamagaye kugira ngo mubwire ico amuhamagariye. Yesu ashimwe cyane. Nico gituma abakristo ba kino gihe barambabaza cyangwa ndababara. Turafise ihishurirwa bene data, hari ivyo Imana yatubariye, hari ivyo Imana yadusezeraniye, kubera iki duta umurongo nitugume ku munara wo gushibama. Haleluya! Umunara wo gushimaba ni ijambo ry'Imana bakristo. Haleluya! aho niho udashobora kubeshwa, aho niho huzuye amasezerano yose Imana yakubariye. Yesu ashimwe cyane. Ngo nzohagarara ngavye. Wibuke, iyo umuntu afise ihishurirwa, hari ibintu biza kugutora ngo ntubandanye ihishurirwa ry'iwawe. Cyo kuba ari ingwara, ari ubukene, bigashobora ngo bigusubize inyuma. Ariko niba uzi neza yuko hari icyo Imana yakubariye, yagusezeraniye biciye mu ijambo ryayo, abantu bakaza kubwira ngo abavugishwa, ndakubwije ukuri, bandanya icyo yavuze ku buzima bwawe, data azogishitse. Ihishurirwa rirarenze inkomezi zawe. Umuntu afise ihishurirwa riradepasa ivyumviro vyiwiwe. Iyo umuntu afise ihishurirwa ntakora ibintu bito. Haleluya! akora ibintu binini. Kandi umuntu afise ihishurirwa agira abagenzi bake. Ngomba mbwira umuntu yicaye muri kino kibanza, niwaronka ihishurirwa ntupfe kuribwira umuntu wari we, kuko uzosanga umuhaye umugambi. Yesu ashimwe cyane. Niba ufise vision, Imana yavuganye nawe igatuma abakozi bayo bakaza kakubwira, ntuze wihute kuvuga ico Imana yakubare nk'iyerekwa. Ngomba ngabisha abakobwa bacu bari ngaha, ahuye n'umuhungu aramubwiye ngo I love you, I kiss you, I miss you. Agaca afata ya foto kuri stati ngo pya, ngo mwamubonye, narashika no kwa Mutama, ntibaravuga ngo kiri inkwano. Hari abandi bavuga ati agomba arongogwe, nanje imyaka 30 ararongogwa, azogutera murongwesha uzokumikwa. Reka kuvuga ikintu cyose warose wewe. Haleluya! Reka kuvuga ikintu cyose wabariwe, uko bose abagenzi, bose nabwo ari inshuti. Kama umepata maono, Mungu amekwambia kitu, nyamaza kimya, tembea na siri. Genda wiyengenga, genda wiyengenga. Ukazoba umuntu avuga nk'agasuku, uzobura imbwa n'imbwebwe. Mtu mwenye iko na vision hasemake hovyo. Napfa kuvugana n'abantu abaribo boss, abayicaye ku mugambi. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Itegeko rya kane ry'ubwami ni umukristo kuba avize ikintu bita iyerekwa. Iyerekwa nibwo buzima. Imana ikimpamagara yambwiye ngo nzokugira pastor. Ncangenda nabubwira umupastori yarandongoye. Hacho kuba ingorane. Kandi kinangaje, hari umukozi w'Imana yavuye Bukavu kiri muvuga butumwa, aza kwishengero abwira pastor ngo nabonye Emma yambaye koro pastorale, ngo ndabaza Imana none ko nzi ko ari umuririmbyi, ngo we ni ubizi ko ari umuririmbyi mbara ko ari umupastor. Kandi yabimubwiye turi batatu turi kumwe nawe, agitera kuvuga amajambo hatangiye kuza ingorane. Ndamubwira muze rero igihe kirageze yuko nja gutangura iki, ntuzugende nk'imbwebwe. Umviriza, abatangwa bari haje babwira ati muze mina waka ndakere kuja gutangura igikorwa, ubabwire ndazi ko afise mwe mu Imana azobarongora. Barakene kuba mu Imana bwira gute bwaguka. Yaranyicarice ngurabona nguzogogwa, ni nawe warigowe nta kibazo karaje gende kugogwa, nguzobura rasyo ni nta ngorane. Kaze bayabivuze wumva. Iyo umuntu afise iyerekwa, niyo uri kuvuga amajambo y'ukuri, abantu barakugwanya. Haleluya! Bwira mugenzi ati ni waronka iyerekwa ntuzuvugire umuntu wari wese, mubwiresha mukwe ati kandi ugabanye kuvuga.
ivyo vyaranyigishije igihe cyose Imana imbari ikintu n'umugore wanjye sinamubarira, sinamubwira kubera iki? Hari gusanga yabuze amafaranga ya rasiyo agacahindura isura, ivyo umbwira ngo vy'imwemu ncanuma. Ndaza nabimubwirira hahandi murahazi. Chavuga ni sheri gute agatwenga ntirabizi rero kutwenze Imana yambwiye ukuntu ngo sawa kubera iki? Hajya yarabuze rasiyo yari kugira ingorane. Papa uri ngaha, mama uri ngaha, niba Imana yaguhaye iyerekwa ryumeko imvura yohogwa izuba ryaka, ico yabuze data azogishitsa. Yesu ashimwe. Wageze kwa Efeso, wageze 1:17. Abanyefeso 1:17 ushikane 19. ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo data wa twese w'ubwiza, Imana y'umwami wacu Yesu Kristo data w'ubwiza ibaho umutima w'ubwenge. Umviriza, ibaho umutima wiki no guhishurirwa. No kugira gute? Imana iguhamagaye, nyumviriza, iraguhereza ubwenge. Haleluya. Iraguhereza guhishurirwa. Niba uri ngaha utarahishurirwa ngo kuyimenya iyo ariyo, uzokwangara nka Kayini. Ariko niyaguha umutima w'ubwenge, uzomenya ukuntu yaga n'abantu. Umuntu afise ubwenge ntapfa kuvuga, amenya mbega nibane ngiye kuraba, mbega nabubahwa. Uko wovugana na nyumba 10 siko wovugana na buramatari. Haleluya. Ibaye guhishurirwa no kugira gute? No kwigira gute? No kwimenya kugira ngo amaso y'imitima yanyu yihweze. Saya amaso y'umubiri munyumvirize, na amaso y'imhemu yihweze abone. Haleluya. Kugira ngo mumenye ivyo mwizigizwa. Iyo umuntu amaze gutahura, hari ivyo yasezera cyahishurwa akabona no guhamagara kwayo. Ivyo ari vyo mumenye n'itunga ry'ubwiza bwiragifise mubera. Haleluya. Uraza ubutunzi Imana yatubikije mwemu yera. Haleluya. Ni ubutunzi Imana yatubikije. Haleluya. Ukwizera ubutunzi Imana yagize gute? Yatubikije. Ubugwa neza n'ubutunzi. Haleluya. Kugira neza n'ubutunzi. Hari ubutunzi Imana yatubikije. Ikibazo Imana ikababara kubona ko ubutunzi Imana yaduha nabwo tuko turakoresha. Habo tuko turakoresha. Ukwizera ni ikintu gikomeye cyane. Ni ikintu gikomeye. Je mbayeho mu kwizera. Mbayeho mu kwizera. Ngenda mu kwizera. Kandi umuntu ngorana mu rukani ntanga. Yesu ashimwe cyane. Uno munsi ndasabira ngo umutima wawe mwene daturi ngaha Imana ikoye guhishurirwa. Ugasanga umuntu abayeho nta munsi n'umwe arahishurirwa, ariko ararota. Kurota ararota, ariko guhishurirwa arahishurirwa. Indoto ni iki? Indoto ni ikintu cyose wamyemwo. Uzura abana baramye sinema ya Jackie Chan, mwijo bagira gute? Ngo ya nivyo wagize gute? Nivyo biriwemwo. None wowe uri umukristo ugiriwe kugasiguye uza kurota iki? Subiza basi uri ngaha. Ngo uyu mugabo avise inzigo, ngo aramutera imisasi, ngo aramukubise. Uriko urasista ibintu bitagira umutwe ni iki? Ivyo nyene wahaye umwanya nivyo carte memoire za kurota mwijoro. Halo. Ariko fata umwanya usoma ijambo ry'Imana. Fata umwanya uhimbaza Imana usenge. Uza gukanguka mwijoro ubona ibikorane bikomeye, ubona ibitangaza bikomeye, kuko nivyo wahabyemwo. Urota iki? Ubona iki? Eba ngo nilota kapusi kararikimbia eko mukristo urota ibusi. Urabonye ngo ibintu vyirabura nivyo urota, nivyo ubona uri umukristo. Mu isanzwe twe twarimuwe. Haleluya. Turi mu bwami bwa data. Haleluya. Ubwo bwami ndakubwira ikintu kimwe, icuhereza umwanya muremure kigucikira ikigwa
ntushobora kuronka ishurirwa ry'ivy'ijuru mu gihe udakunda ijambo. Bishoboka? Ntibishoboka. Haitawezekana. Nuko vyogenda gute? Hauwezi ukapata ufunuo wakati haupendi neno la Mungu. Uronka ishurirwa iyo ukunda ijambo ry'Imana. Imana ikisha ku buzima bwawe, Imana ikakugendera, Imana ikakubaka. Nubwo hoba hari geragezwa, hari ijambo ryo kunesha geragezwa mu izina rya Yesu Kristo. Yesu ashimwe. Ntituba nk'abakristo twiriga inyuma y'abantu ngo akanuma. Habo mwizi akanuma sini uchawi uyu mzee. Ntaishuri gufise wewe. Abandi barahindwe n'indirimbo ngo Gabriel shuka ucheze na Mikaeli. Ugasanga umupapa muzima, umama muzima n'agasenke k'amazi mzee. Umva yitandi impuzu ngo nanda kumaji ya baraka. Wewe uraza amazi y'umugisha n'amaraso ya Kristo yavuye ku musaraba. Ntayere ko cyo gituma guma wiriko nyuma y'abantu ahuna ufunuo. Ariko no munsi mwema bikore mu izina rya Yesu Kristo. Umutima wawe uhishurirwe, ubwenge bwawe bumenye Kristo, umushawa wawe ukorere Kristo, ubuzima bwawe buzohinduka mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya, haleluya, haleluya. Reka gutakaza umwanya inyuma y'abantu, takaza umwanya inyuma y'ijambo ry'Imana. Ndasubiyemo, reka kurondera abavugishwa bazo kurondera wewe. Haleluya. Genda umuvugishwa, kandi ndi ntumwa, ndiko prophet, ariko nabyo mvuga. Kansha kuvuga ndavugishwa. Ngo protefi bavuga ngo iki ngo oya hariyo ngo ukuva abantu ngo ni profetize ngo profetize ngo prophesy. Bagaca batwara umuyaga atani kintu na kimwe kirimo. Ubuvugishwa bwa mbere butavanzwe ni ijambo ry'Imana, Bibiliya ryonyere gusa. Erega ndiko ndavugishwa. Uno munsi hari abantu baza kuronka iyerekwa mu izina rya Yesu Kristo. Ndiko ndavugishwa. Nibisaba gutitira ngo titi oya. Ndiko ndavugishwa. Niwakunda ijambo uzohishurirwa. Niwakunda ijambo uzonesha. Niwakunda ijambo uzohezagirwa. Niwakunda ijambo uzomenya amabanga y'ivy'ijuru mu izina rya Yesu Kristo. Bakristo baleo mzee kama bipepeo. Inga ndirimbo bipepeo. Ni binyugunyugu. Uno munsi bari muri Emmanuel, ejo bari muri Yase, ngo nta muri uriho ngo hariya niho hari iki. Waribeshe niyimuka iba muri twebwe. Nuranyumva ivyo riko ndavuga. Namana iri mu kigwati iri mu gatuma Imana ndayigendana mu mutima wanje. Aho ndi hose bariko ari Imana yanje. Ngo hariya ngo hari umuriro wareshidezo wiki umuriro wiki. Umuriro. Uyu si umuriro uyo. Urondera umuriro wiki. Uyo muriro kurondera uzoguturira. Rondera ijambo ry'Imana rizoturira ibiri muri wowe mu izina rya Yesu Kristo. Yesu ashimwe. Bwira mugenzi ati ndahisemo kugira iyerekwa. Ndahisemo kugira iyerekwa. Urazi mutagira iyerekwa mzee. Kuva dutanguye 2023 nta mugambi yigeze akora. Nukurya, kwambara no mu manza. Iyo niyo migambi afise. Bivuze ahantu habaye sombe twende. Kandi agenda yose passport. Ngo pago sombe kacagenda. Ariko umuntu yatanguye 2023 afise iyerekwa yavuga ati uko bimeze kose 2022 nta mutaye nari mfise. Ndiko ndasenga Imana imena 100,000. Haleluya. Kugira ngo ndandaze ibitumbura. Ndazi ko nzorangiza 2023 vize 500,000. Uyore umuntu afise iyerekwa ana maono. Navuze ni umugore n'umugabo badafise iyerekwa bavyara cyane. Kuko umugabo nta kazi afise.
avuye ku kazi twende mimba pfiwe. Urumva ntayerekwa akazi karugura, yerekwa ryarugura gute? Nukuvyara ubushuri mpaka mtoto wa watu anachoka, suni pumuzisha sana. Unaona mse? Ariko umuntu afise vision, aba afise icariko arakora, aba yarushe. Umugore adafise yerekwa n'isutwa ava ngaha muri amuka none n'amatangazo aguma genda mugahura kujya mbere nguyo nta kazi yake ni kuzurura kama kipepeyo. Ndatowe kuve ko mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu. Ni waburi cyukora senga. Haleluya. Ni waburi cyukora soma ijambo ry'Imana. Haleluya. Imana yo mu ijuru izoguhiyerekwa. Ngomba nature ndangiza kugira ngo tuje mu guhimbaza Imana. Uyu mwaka wa 2024 ndabivugiye ngaha. Wewe ufise inyota. Zaburi ivuga ngo nk'uko impongokazi ihuza gizwa ija ku migezi, ngo ndiko umutima wanje uhuzagizwa ukurondera Imana. Haleluya. Wewe umutima wawe muri uyu mwaka wose waguma uhuzagizwa urondera Imana, uhuzagizwa urondera data. Ndatuye 2024 uzoba ufise ikintu ukora mu izina rya Yesu Kristo. No gushingira intahe benshi nasengeye, benshi nabwiye kandi birashika. Niba vy'ukuri ndasubiyemo, umutima wawe, umutima wanje uhuzagizwa ngurondere data. Haleluya. Magaze kuri altar ndasubiyemo. Imana yampamagaye ikamagakiza, ikama kurongora ishengero, ikamwa n'abantu b'icubahiro. Iyo Mana iguhuze n'abantu b'ikimazi mu izina rya Yesu Kristo. Ndiko ndabivuga abavyizera n'ivy'iwabo, abavyizera n'ivy'iwabo. Haleluya.